Ni naco gituma iyo ikibanza kitarategurika neza, umugisha w'Imana urashobora kurindira kuza. Kuko igihe cyose Imana ishaka gukora ikintu gishasha, ipermeta ko haba ikibanza gishasha. Ikibanza gishasha ndiko ndavuga si ikindi, ni umutima w'umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane gose. Raba unagerageje kuraba no muri Bibiliya. Bibiliya avuga ngo ni wasame cyane nduzuza. Nsaba amahanga ndayaguha uyaganze. Ugerageje kuraba, Imana irafise vyinshi ishaka kugira ico ikora. Ariko ikibazo kiri ngaha, ni gute Imana yirimita rimwe na rimwe? Kandi Bibiliya ivuga ngo uko Imana iri mu ijuru niko tumeze mu isi. Niko tumeze mu isi. Nimba ariko tumeze mu isi, ukubya imeze mu ijuru, ni kubera iki sometime tubona itandukaniro dutandukanya, tukaba abana b'umutunzi, tukaba abana bo mu gikomangoma, ariko twewe ugasanga turafise ama faiblesse runaka n'ubukosefu runaka mu buzima bwacu. Ikibazo si Imana, ikibazo ni twebwe. Iyo tumaze guhishurirwa, nkuko mu gitabo ca Timoteyo havuga ngo mu nzu nini y'umutunzi hari ibikoresho vy'ubwoko bwinshi, hari ivy'imbombovu, hari ivy'ivyuma, hari ivy'ibiti, ngo kandi bimwe bikoresha ivy'icubahiro, ibindi bigakoreshwa ivy'isoni nke. Bibiliya ikavuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo, automatiquement azoba igikorosho c'icubahiro gitorewe gukora igikorwa ciza chose. Uca wumva neza Imana irafise ahantu iturindiriye. Iyo tumaze kumenya iturindiriye, tukaba abantu bidekonekta na systeme ya kera, tukikonekta nayo, bica bituzana ku rwego rwo kuba urwavya Imana isukamwo ibijanye n'ubutunzi bwayo. Ni naco gituma mubanze mutahure, Imana nta kibazo ifise. Imana nta kibazo ifise, ariko buri munsi yamirondera umuntu batangurana nayo mu rwego rw'ikimana. Nimba uri kurasura inyubanza utahure kino kintu, nta munsi numwe Imana yigera yubaka hejuru y'ufatira umuntu yubatse. Ni naco gituma Imana ihamagaye umuntu, ibanza kudetruiza ivyo yari afise. Raba igihe yahamagara Petero, Yakobo na Yohani bene Zebedayo, ibasanze ku kiyaga, barabahinga, tuvyibuke, barabahinga bazi kuroba mu rwego rwo hejuru. Hama Yesu abatira ubwato, arababwira ngo musoze mwegeze ku ruhande mbwira ishengero, aganiriza ishengero. Amaze kuriganiriza menya amateso n'amakuba barayemo, kuko barovye barabura. Aca arababwira ngo egera mu idamba. Yesu yari afise ubushobozi bwo kubabwira ngo terera urusenga aho nyene murobe, ariko yabanje kubabwira ati no, hari urugezo mbanza kubakuramo, hari systeme yakamenyere mbanza kubakuramo, ndabateza intambuko yo kwinjira ibwina, yo kwinjira mu idamba. Nubwo ndi Imana ndema, ivyo ndema ndafise aho ndabiremera. Hari umuntu ari karanyumvaga bene data. Petero atera intambuko ava mu vyamenyereye, atera iya mbere, atera iya kabiri, kandi igihe Petero aradiskita ngo mwami twakesha ijoro ryose ntaco twaronse, Yesu ntiyasubiye kuvuga, kuko Yesu ntavugaguzwa. Yesu arashaka abantu bafata ijambo nka nkama, barigenderako ibitangaza bikaboneka. Niyo mpamvu y'abantu uyu munsi bashaka gukurikira Imana bubakiye kubuvugishwa, barazimira bagahora, kubera ko Imana iravuga ntivugaguzwa. Ni naco gituma uzigerageze kuraba, Imana irashobora kubwira ijambo mu myaka 6 igapermeta kwa precisa atarindi kubwira, ishaka ko ubakira kuri iryo jambo, kandi igihe cyose uryubakiyeko ukabona ubutabazi, ukabona ibitangaza, ukabona utwumiza, kubera ko ikintu cambere ishaka kutegwa neza mu vyo yakubwiye. Petero aratangura ubwenge ati twakesheje ijoro ryose. Yesu aramuraba ati bandanye uvuga ni waheze urakora ico nakubwiye, kuko ivyo navuze uzobona imbaraga iyo ubikoze. Igihe utarabikora bicika amajambo jambo, ariko iyo ubikoze bivyara ubuzima. Yesu aramuraba ati vuga ni wabandanye. Urabona twakesheje ryose, turaba filozofi, amateka y'ikiyaga turayazi. Yesu aramuraba ati vuga, vuga. Arabandanya twakejero ryose twabuze, ati bandanya vuga. Ariko kwihereza aravuga ati ariko vraiment umugabo ari kaganiriza abantu 500 sa microphone,
imbaraga zakweza aba bantu baza ku kiyaga bagata imirimo, mbega ntibihishura uyu mugabo icana, araba ndiko ndadiskitana, araba ngo mbabarira kubw'ijambo ryawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndatera urusenga, Bibiri ivuga ngo abikoze aroba ifi. Ntiyaroba ifi kubera ko yumvise, yarovye ifi kubera ko yakoze ico Yesu yavuze. Nta gitangaza na kimwe gihari mu kumva ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo n'amajambo twama twayumvise. Imyaka ufise mu ishengero rihwanye n'amajambo wumvise mu ishengero, ariko ikibazo gihagaze ngaho, ibitangaza ufise muri iri shengero bihwanye n'ijambo washize mu ngiro. Imana nta kibazo ifise, yaraguhaye ijambo, igihe cyose urikoze ubona ibitangaza, igihe cyose urindira ibitangaza birakurindira. Ibitangaza birakurindira. Hariyo abantu bavuganye n'Imana ibitangaza muri iri shengero, my reverend, hariyo abantu bavuganye n'Imana, ariko uyu munsi impamvu atariko barano ibitangaza nuko mu gishingo cyo gukora icyo Imana yababwiye baragarutse mu cyumba baravuga ngo Mana mpa ikimenyetso, Mana mpa ikimenyetso, Mana vugana nanjye, ariko bakibagira ko ibimenyetso byakozwe mu isezerano rya kera, kubera ko mpemu yarakonveka imitima atari bwatangwe, atari bwatangwe, kubera ko atamwemu yemeza, asurinya, atera ko kashe. Bibiri ivuga ngo mwemu abwirikanya n'imwemu yacu, ari cabona ko turi abana b'Imana, afise igikorwa cyo kwemeza. Abakera baronka ibimenyetso kubera ko mwemu atari bwatangwe, ariko abubu tugendera muri conviction ya mwemu yera kubera yuko ari muri twebwe. Igihe rero wewe ukirindiriye ngo mwemu ngo baba rudia useme, akuraba nkagahabwa, aseme nini? Gendera kuco yavuze, gendera kuco yavuze. Hari abantu uyu munsi buzi gukekeranya, mbega bizogenda, mbega ikibazo singene wumva ibintu, ikibazo ningene Imana yumva ibintu, ikibazo singene ubona ibintu, ikibazo ningene Imana ibona ibintu. Rekere bashingire ntahe my dear. Mu minsi heze ku ishengero duherutse kugura ikibanza $1,770,000, kandi ishengero ryacu ntabwo riri mu kibanza cy'abatunzi nkamwe. Revera arahazi, ntabwo riri mu kibanza cy'abatunzi nkamwe, riri mu kibanza cy'abakene, abantu bo hagati, abantu bo hasi. Hama igihe turiko turatangura ni parcelle yacu ya kabiri, kubera ko iya mbere ni iwacu. Igihe natangura process zo kugura, turuka tuvugana nawe, twari dufise amafaranga muri konti $1,040,000. Hama ntangura affaire yo kuvugana na nyene parcelle, aranyemerera, turuzuza, turandika, ndamubwira ati amafaranga nzo yaguha muri 3 mois. Hama cha tuza mu ishengero, tugitangura gukora mu ishengero, amafaranga roho yari ngaho arabizi, abantu baca basezerana amafaranga make. Imyaka twa turi mashengero abantu batanga ibi, ndababwiye n'ukuri, duhamagaye abantu batanga ibigira 10, yarashobora guhaguruka abantu 200 baje gutanga ibigira 10. Nicabona pasta n'ivyabona ngaha, kubera yuko turafise ibanga duhagazeko. Mu buryo bw'akarate ntiturabatunze, ariko mu buryo bw'impemu turabatunze, kubera ko twamenye ibanga ryo kudekoda code abantu benshi bayobewe gutangira Imana. Hama ico gihe bamaze gusezerana 60 million, ucamba ko tugira 100 muri desa kombye. Hama hageze gushitsa bashitsa 40 million. Hama ngende imene Imana afise umuhanda, bati Imana urabona maze kurira no kubwira amajambo menshi. Imana cirambwira ati kuva umunsi naguhamagaye nakubwiye ushira amaso yawe kuri jewe, apana ku bantu naguhaye kurera, apana abantu naguhamagaye, nakubwiye ushira amaso kuri jewe. Maze kumva iryo jambo naciye nshira ipampa mu kanwa, shira amazi, ndavuga ngo bizokoreka. Turasomene isigenye ni parcelle, ambwa ati vya vrai uzompa ya mafaranga. Ndamubwira ngo nzoyaguha. Nagira ndababwire kuri ya tariki 5 ya yindi nyene amafaranga $470 twarayamuhaye, kandi nta muzungu yavuye hanze, nta n'umuntu yamaye $100. Ibitangaza ingene vyagenze
ntubimbaze, nobikubwira vyotwara ubutumwa bwiza bwose novuga kuri uyu mugoroba. Ariko ibanga ashaka kubwira ni icya, igikomeye singene tubona ibintu, igikomeye singene twumva ibintu, igikomeye singene dutahura ibintu, igikomeye n'ingene Imana ibona ibintu, Imana itahura ibintu, Imana ivuga ibintu. Umuhinga yubakana n'ingene Imana ivuga ibintu, n'ingene Imana ibona ibintu, n'ingene Imana ikora ibintu, akabona ibitangaza. Si buri munsi inzira zibonekamo ibitangaza zivamo ibitangaza. Kenshi Imana ikorera ibitangaza mu nzira zitabonekamo ibitangaza, ariko kubera ko umuntu yimatanije n'Imana. Ni naco gituma reka ndakubwiza ukuri, iyo Imana imaze kugutunganyika kugira ugwavya gwiza, iba yiteguye gusukamo vino nziza. Ikibazo si Imana, ikibazo ni twebwe. Kenshi turagira ibiharuro, nico gituma shaka ko twiga vino umukuza, imbaraga z'umukuza mu rwego rw'ubutunzi. Urwego rw'ubutunzi, kuko reka ndababwiza ukuri, nimba umukuza vino n'umukuza bihari, ubutunzi ntibuduge. Ndakubwije ukuri, ubutumwa bwiza ntibushobora kugira imbaraga, kubera yuko agakiza, ijambo agakiza ni ijambo ry'ikigiriki ryitwa sozo. Sozo bisigura gukira ivyaha, urwego rwa mbere. Icya kabiri gukira ingwara. Icya gatatu gukira ubukene. Mu yandi majambo, nagakiza kuzuye gafata urwego rw'impemu kagafata n'urwego rw'umushaha kakawuhindura, umubiri ugakurikira, hama ubutunzi bukabakuza aho hantu. Shaka unarabe n'amasezerano y'Imana. Asifiwe Yesu. Turiko turajana agashengero ry'Imana. Raba amasezerano y'Imana mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe 2:8. Aravuga ngo nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu. Amajambo ndababwiye mukayashitsa, Uhoraho Imana azotegeka umugisha kubazako. Mose aravuga ngo muzoba imitwe ntimubiki, muzoba bambere ntimubabiki. Ni kubera yuko ugerageje kuraba, akavuga ngo amahanga azoza kubarondera ko ivyo baronderako, ariko si mwebwe muzoja kurondera abanyamahanga kw'ibintu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Ni naco gutuma urwego rw'ubutunzi rutegeza kubaka, ariko ibanga riri he kugira ngo abantu dushoboye kuduga mu rwego rw'ubutunzi, dushoboye kuzamuka mu rwego rw'ubutunzi nk'inzavya. Ndashaka tuje mu ijambo ry'Imana twasomye. Bibiri twereka kubera ko inatanguranye na Aburahamu, ni kubera ko Aburahamu niyo yatanguranye n'amasezerano. Ushatse kuvuga amasezerano, ni ngombwa uzane Aburahamu, kubera ko Aburahamu niwe chemu w'amasezerano uw'Imana yashatse gucisha kugira ngo amahanga azoheza gigwe n'umucunguzi azoboneke. Imana ihamagara Aburahamu. Aburahamu ninde? Mwene Tera. Tera umudandaji w'ibigirwamana. Aburahamu afise ishusho y'ibigirwamana by'abantu baza kugura imana zitera kuvyara, zitera imvura, zitera ubutunzi. Imana imusanga kuri urwo rwego. Raba ikintu ca mbere Imana yabanje kubwira Aburahamu. Imana, hari igihe abantu benshi turondera ku Mana ivy'Imana yategerezwa kuduha kubera ko twayibonye. Iyo ucuritse ivy'Imana ntibifunctiona. Utegereza kubicurura kugira ngo ubone igitangaza gikoretse mu buzima bw'iwawe. Kimwe mu bikorwa Satani akoresha abantu b'Imana no gucurika ivy'Imana. Nugucurika ivy'Imana. Iyo ucuritse ivy'Imana, sinda kubeshe, urashobora kubaho ubuzima udategereza kubaho mu buzima bw'iwawe. Raba Imana ije kuri Aburahamu, yari ifise ubushobozi bwo kumubwira ngo Aburahamu, ni jewe Mana yaremye isi n'ijuru, nzoguhezagira, nzoguha umugisha, nzogukomera, nzogukomeza. Ariko turabona ko Imana yabanje guhisha sa puissance, yabanje guhisha ubudahangagwa bwayo, ibanza guhisha ubutunzi bwayo, ibanza gushiraho condition. Iramubwira ngo Aburahamu, number 1, va mu nzu ya so, va mu muryango wanyu. Kubera iki? Ivyo no guhezagiza ukiri mu nzu ya so bizokwitirirwa ibigirwamana vya so, bizokwitirirwa kamenyere ya so. Ndashaka kubanza kukudeconnecta number 1 kugira ngo umugisha wanje ndawubakira ikirere, ndawubakira ikirere, ndawubakira urwego, ndawubakira ikibanza gitandukanye n'ico Tera yubatse. Va mu gihugu cyanyu, kuko igihugu cyanyu kirafise iki kiganje. Va mu nzu yanyu, va mu muryango wanyu, hama uca ugenda mu gihugu Jehova Imana nzokwereka. Condition. Hama niba maragana nzogira iki? Nanje rero nzoguhindura ubwoko bukomeye. Erega
wamaze kuva iwanyu, kubera yuko ntibizokunda ko ndaguhindura ubwoko bukomeye ukiri iwanyu. Umuntu umwe azovamo ihanga rikomeye. Mu yandi majambo, raba ibintu bitatu vy'Imana rero kiramubwira. Yari kiramubwira ngo Aburahamu urafise ivyuzi, urafise ivyo wabonye, kandi urafise ikigare ugenderamwo. Kubera ko ushaka kukunywanisha n'isezerano rishasha ngo uzobe sekuruza, no mu isezerano rishasha mbanza kwanza kubaka isezerano na wewe kugira ngo abo uzovyara baze babe muri iryo sezerano. Sishaka ko tugendera mu kigare, ndashaka ko tugendana na wewe. Ni naco gituma bene data, iki ni kintu abantu badatahura. Ntabwo dufise Imana y'ikigare, ntabwo dufise Imana y'ishengero, dufise Imana ya rudende gwanege. Ufise aho wahuriye nayo ikaguha agakiza, ikakubwira ngo from today nkurikira rero. Hari umuntu ariko aranyumva? Nkurikira rero. Kubera iki? Ndafise ivyo nzogukorera, ariko rero hari umutaka urimo, ariko ndafite ivyo nzogukorera. Va rero, hama Imana mwangu nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Ca mbere, ca kabiri nzoguha umugisha. Ca gatatu, izina ryawe ndarigira iki? Hama ca kane, n'abandi baze bagira umugisha. Abazokuvuma nzobavuma, kandi abazoguhezagira nzobahezagira, n'uzokuvuma nzomuvuma. Raba rero, igitangaza gihari. Aburahamu agize iki? Vuba na vuba arasohotse, aragiye. Kandi mugerageje kuraba, mbega ni Imana kimufata kuboko kimukura mu gihugu cyabo? Ni Imana mufashe kuboko kimukura mu muryango wabo? Ugerageje kuraba, Imana yaravuze irigira. Aburahamu aca yubakira ku c'Imana yavuze. Nta n'ibimenyetso yasavye, nta n'ibimenyamenya yasavye, yashize umutima ku ijambo. Bibiri ikambwira ngo abashira umutima ku ijambo bazobona ibyiza. Semeni ya mina. Abantu benshi bariko barapfa cambu ca revera kubera gushira ubuyuwayi. Ukumenyereye ibintu, ukuzi ibintu, ukubona ibintu, n'impanuro nyinshi cyane. Uyu munsi dufise amagenerasiyo y'abantu nduguyanga. Je mpora mbona hariya kwishengera abantu baza ngo man of God, ngo naje nishikana nashize kubire, ngo mbwira ngo ibanga ryo kururanirwa kwawe. Ibanga ryo kururanirwa, erega ari ibintu abantu benshi badatahura. Aho Imana yanshishije siho bisigura ko ari Imana nawe izogucisha. Ariko ikiduhuza jewe na wewe n'urugezo rwo kumvira Imana no gushira umutima ku Mana. Kira muntu wese kamucisha mu nzira yiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ego ivyo jewe vyanyubatse birashobora kuba reference guhishurira Imana, birashobora kuba impano, birashobora kuba intege, ariko reka ndakubwiza ukuri, ntaho vyanditse kwaho jewe ndaciye aruzoca. Uzoca hiwawe ko kira muntu wese arafise Gorogota yiwe na Getsemani yiwe, kandi umuntu wese arafise ubuntu bwiwe. Turimwega bene data. Hari umuntu ariko aranyumva? Asifiwe Yesu. Banza kwanza uve mu rwego rw'ikigare rwo kubona ibintu mu rwego rusangi, ubanza uposition ubuzima bwawe mu rwego rwo kugendana n'Imana. Kubera ko abazi Imana yabo bazogira iki? Semeni ya mina, semeni ya mina. Nibamara gukomera bagira iki? Bakora ivy'ubuhizi. Ariko ibanga ritangurira hehe? Kumenya Imana. Igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma 28 verse 19 hari Imana Dawidi hamagara Salomo, aramubwira ngo Salomo mwana wanje, Salomo mwana wanje, narifise vyinshi byo kukubwira. Nakubwira ingene batondeka igisirikare, nakubwira ibijanye na constitution, nakubwira ibijanye na ministers, nakubwira ibijanye n'ubutunzi, nakubwira ibijanye na Egiputa, ariko ivyo byose ndabikashije. Ibanga niri zumenye Imana yaso. Ariko numve amina muri kino kibanza. Haleluya. Zumenye Imana yaso ku rwego rwawe, uyisengana umutima ukunze, niwayirondera uzoyibona, ariko niwayivako izoguheba. Kiryo banga. Ariko uyu munsi mu buzima, uyu munsi nduguyanga, turiko turakurikira igitutu kurusha gukurikira umwami. Igitutu kurusha gukurikira umwami.
umuntu uramubaza amateka yo kugendana n'Imana akakubwira ibyo yumvise ku bandi. Zumenye Imana, you are not copy y'undi muntu. Wewe uri from the original one. My God, come on. Asifiwe Yesu. Banzuve. Uyu munsi hari abantu nduguya ngo bakiri mu gihugu. Igihugu ni iki? Ni systeme. Systeme iri corrompi. Nico bisigura according this word. Va mu gihugu cyane. Nirikira uve mu Burundi. Ikira uve muri systeme iri corrompi. Systeme demoniaque, systeme adamique. Systeme iri puri. Banzuve hama winjire muri system di royaume. Ubanze kwanza utahura amateka ngenderwa ko y'ubwami. Kuko amateka ngenderwa ko y'ubwami ni uzokubaka ku buzima bwawe bugororoke. Va nanje nzokugira ihanga rikomeye. Raba rero Aburahamu ikintu gikomeye. Ndashaka kubereka intambuko zibiri zatumye Aburahamu aba umuntu akomeye. Urwego rwa mbere Aburahamu yubaka kuri iri jambo. Arahaguruka. Atazi yari karaje. Ubisomye mu Baheburayo icyatumye yitwa umugororotsi nuko yahagurutse atazi yaja. Ariko yarafise ijwi. Ntiyakoresha amaso, yakoresha ukwizera. Kuko tutarongorwa n'ivyo tubona, turongorwa n'ivyo twizeye. Turongorwa n'ivyo twizeye. Abakristo bariko barapfuye umunsi batariko baravamo ikintu nibigumbagumba. Nabwiye mu gitondo nariko ndigisha ugwaruka. Ndababwiye ati iyo udafise umusingi w'ukuri ivyo wita umugisha nivyo biguhenura. Ndafise abantu bavuye mu ishengero bagiye za Canada, sawa, ariko bari abakozi b'Imana, ariko umunsi n'imborego murantahura. Ariko twabonye abavuye muri Canada nabo gingo no bakira abakozi b'Imana. Ikibazo si Canada, ikibazo n'urufatiro wubatse ku buzima bwawe. Abamenye Imana ku giti cyabo, Canada Imana iramenyekana kuko bubatse ku mushinge. Ariko abatazi Imana yabo ibikayangana birabagwisha. Ndafise abantu bagiye mu Bubirigi uyu munsi ari imboregwa. Ariko twabonye abavuye mu Bubirigi na nubu bakiduza ibendera ry'umwami. Ikibazo si igihugu, ikibazo n'urufatiro rwo kumenya Imana yawe. Kumenya Imana yawe. Asifiwe Yesu. Dawidi ariko arabwira Salomo, aramubwira ngo uhoraho Imana yagiye arandokora mu bihe bitandukanye, dufitanye amateka. Iyo rero niyo shaka kumenya. Kuko umaze kuyimenya uzokubaka kucivuga kurusha kukungene wiyumva. Uyu munsi dufise abakristo benshi ba meteo, hashushe barashuha, hakanye bagakanya, bagendera kuri mude. Numva ntari muri mude yo gusenga, numva ntari muri mude yo kwisonze. Urashara mu Kristo wa mude. Barihe kwanza iyumvira mude. Bakubwira ngo urabona abakristo batitegure gutanga ikiguzi na gike kiriyo mu buzima bwabo n'abakristo ba meteo. Abakristo ba meteo hamugaje ushaka yuko meteo ni Imana yubaka ko amasezerano. Imana ntishobora kubaka amasezerano ku muntu itaraba sure yuko azoyagarda. Imana mwe muribaza yuko Aburahamu amaze kuva muri ico gihugu yagiye gutangura ku 5 ans. Imana yaremeye ko amafaranga yaronka ku mwami we, kuko umugisha wa mbere watangiye kuva muri Egiputa wa Aburahamu. Igihe yabesha bakaca bamukwera Sara bakamuha ibitayega, umugisha wa mbere yarawurose kandi bijya nta rubanza Imana yabiciriye. Murabitahura? Ariko kugira ngo ashobore kuronka Isaka uwubatse ko amasezerano yo kuba ubwoko bukomeye après 25 ans. Nico gituma ndugu yangu uyu munsi utanguye ngo ngo Imana yarameze genda ronsa amafaranga ntacuraronka. Imana yarameze genda ronsa umugabo ntacuraronka. Kuko bafise abagabo bose n'abavyaye abana bose si bose bavyaye Isaka. Oya. Ico Imana yubaka kwisezerano kiratandukanye n'ico Imana iha umuntu bene data. Hari umuntu ariko aranyumva, ariko ibanga rihagaze hehe? Ibanga rihagaze kubanza kuba umuntu muzima kugira ngo Imana ikubake ku ibintu bizima. Ubanza kuba umuntu muzima, Imana ikubake ku ibintu bizima. Je mu buzima bwa buri munsi ndumufundi. Iyo umuntu ashaka kubaka inzu ndende abanza kwimba cyane
kandi akubaka semere. Semere ntiboneka, mu Kirundi bayita ikirato, ntiboneka. Uhejeje kuyubaka urayifurira, nta mateka afise yo kugaragara. Ariko iyo utangiye kubaka inzu hejuru y'amasemere, utangura kubaka ibintu biboneka biri hejuru cyane, wabona ingene bihagaze neza, bihishurwa n'ibanga ryo kunyegezwa cyane. Ni naco gituma umuntu wese Imana ishaka kwavamo ikintu irafise aho imucisha hasi, ibanza kumwubakira hataboneka kugira ngo imwubake ko amasezerano akome. Nico gituma baca mu bigeragezo n'abatinda kuronka umugisha, suko Imana yabanse iriko ibatunganyiriza hataboneka kugira ngo izobubake ko amasezerano aboneka. Hari umuntu ariko aranyumva? Asifiwe Yesu. Amasezerano banza kwanza widistenge. Kubera iki Yesu? Raba Yesu, my dear friend, avuye akwije 30 abaherezi kugira ngo bashobore kuza mu ngoro y'Imana, bahaguruka bigoca ubuherezi bategeza ko bafise 30. Soma neza Bibiliya, burya abaherezi bari bafise igikorwa ca 55 yacaja muri retraite, agakora igikorwa c'ubuherezi atari wabazwa amabanga hambaye igiherezi. 30 acitse umugabo, umuntu wese afise 29 meme n'amezi 5 bamwita Rudogo. Ariko Yesu akwije 30 araje kubatizwa na Yohana. Amaze kubatizwa na Yohana, ijwi rivuye mu ijuru, mpwemu yararaje amugwako, ijwi rivuye mu ijuru ngo nguyu mwana nkunda kampimbara. Nimugira iki? None ugerageje kuraba uyu mugabo amaze gushingirwa intahe n'Imana, Yohana akabibona, abantu bagashangiriya, yategeza guca gutangura iki? Yategeza guca gutangura avuga ati nimumbone rero, jewe naje. Mwavyumvise? Nimunyumvire, mwumvise data? Yari afise ubwo burenganzira. Ariko Biblia itubwira ngo wakati haujafika wa kuoneshwa dunia, mpemu ntiyamurongorera mu rusengero, mpemu ntiyamurongorera Salemu, aca murongorera mu bugaragwa bwo kuba wenyene, kwinyegezanya n'Imana ahataboneka. Kwinyegezanya n'Imana ahataboneka. Ariko uyu munsi dufise abantu ndugu yangu, iyo atanguye ngo rikatare, ati amavuta yaduze ryari ndugu yangu? Amavuta yaduze ryari? Erega ndugu yangu, ibitanguriye mu guhishurwa bihereza mu gukamangana. Ntiwanyumvise? Ibitanguriye mu guhishurwa bihereza mu gukamangana, ariko ibitanguriye mu kwinyegeza, haleluya, bihereza mu gukayangana. Turafise aho dutangurira, turafise naho duhereza. Igikomeye si ibyo turiko turabona, igikomeye naho wateguriwe mu buzima bw'iwawe. Yesu yatanguriye mu bugaragwa, ntiyatanguriye mu rusengero. Ariko gerageza urabe rero, ukuboko kwazamuye Yesu niko kuboko nyene kwamugumije hejuru, niko kwamugumije hejuru. Hari abantu benshi uyu munsi bariko barazamuka ariko badafise ukuboko kubagumiza hejuru. Nabonye abantu benshi batanguye bafise umureko bakamanganye. Kubera iki? Ibitatanguriye ahinyegeje ntibihereza mu gukayangana, bihereza mu gukayanga, mu gukamangana. Ndugu yangu, igikomeye si icuru uyu munsi, igikomeye nico uzobejo. Aburahamu va amaze kuva mu nzu ya se, ndashaka ndabereka amabanga ya Aburahamu. Uyu mugabo ndamukunda, je nashika mu ijuru niwe nzobanza kubwira data nyereke. Raba ikintu ca mbere, Aburahamu nta bintu birebire azi, nta bintu birebire. Imana yamubwicira agenda, Aburahamu arahaguruka, Loti aramukurikira n'ubutunzi bwiwe, aragenda. Amaze gushika i Kanani, si Imana yari yamubwiye? Amaze gushika i Kanani, ikintu ca mbere yaciye akora iki? Aburahamu ngo ahubaka igicaniro. Igicaniro means what? Yubatse igicaniro, aravuga ati akameme, Imana yandungitse muri iki gihugu ngo ndahabe, miye niko bure, miye niko zero, jewe ntaco nomara. Nanje rero nk'umunyabwenge, reka mbanze nimike Imana muri iki gihugu, reka mbanze nimike Imana muri iki gihugu. Ica yubaka igicaniro. Igicaniro niki? Igicaniro ni ihuriro ryaho umuntu ahurira n'Imana. Murabitahuraga bene data? Nta protokole yihuta anzanire kano kantu canke anzanire kamwe agashire ngaha. Fasha mukozi w'Imana, shirira hano imbere ahantu baboneka. Igicaniro. Aburahamu amaze gushika Kanani, automatic mace yubaka igicaniro. Aravuga ati Imana, aha hantu saho nzohurira n'undi muntu,
n'ahantu nzohurira nawe. Jewe igicaniro canje rero buri munsi nzokwamanza hano, nawe ucuva mu ijuru uze hano kugira ngo nanje nze hano tuwahurire. Aburahamu aravuga ati none ko igicaniro nacubatse ni ihuriro ryanje n'Imana, none ikizonywanisha n'Imana ni iki? Kuko hari ico bita guhura n'Imana, hakaba ico bita kunywana n'Imana. Ni igiki rero? Aravuga ati wow, ndahishuriwe ikintu, ni ngombwa ndondera ikimazi ntangira kuri iki gicaniro, kuko ikimazi niryo banga rinywanisha n'uyu mugabo ku kibanza twahuriye. Aburahamu amaze kubaka igicaniro, buri mugoroba yamazana ikimazi agashikanira Imana ngaha, Imana nayo yama imanuka bagasangirira ku gicaniro. Wabonye ibanga ryo gukomera? Ni kibanza uhuriramwo n'Imana, n'ivyo usangirira n'Imana muri ico kibanza. Hari ico bita igicaniro, hakaba n'ico bita ishikanwa. Tuko pamoja watu wa Mungu. Igicaniro, Aburahamu yari umunyabwenge kandi yari umunyamhemu. Iyo yari kwinjira i Kanani ntiyubaka igicaniro, yari kuzoguma ganzwa n'imyuka y'abanyakanani. Ariko kubera yuko yinjiye i Kanani, amanura Imana i Kanani, abadayimoni b'i Kanani ntibamuhagaritse, ntibamucinyije, yarabirukanye, kuko aho Imana iganje nta kindi kintu kihaganza. Ibanga abantu benshi n'abafise amafaranga n'abakene, kubera iki? Ntibaramenya ubwego rw'amafaranga, ingene banywana n'Imana biciye mu ishikano ku gicaniro. Ndashaka mutahuri. Haleluya. Ndashaka mutahuri hano hantu. Ugerageje kwinjira mu isezerano rya kera ukaraba ikintu cyitwa ikimazi, si nka none. Ni kubera iki babanza bakabahaga amaraso agaseseka? Ni kubera yuko birivuga ngo ubuzima bw'ikintu cyangwa ubuzima bw'umuntu buri mu maraso. Mubanze muvyibuke, igihe cyose Aburahamu atanze inka akayibaga agashira ku gicaniro, arya maraso yameneka arafite icyo avuze. Ugeragaje kuraba Imana imaze kubifata ku itegeko kuri Mose, yababwira ngo bazane inka. Igihe cyose amaraso amenetse, yameneka mu gishingo c'amaraso y'umuntu. Mu yandi majambo hacakora ico bita loi de l'équivalence. Murabitahuraga bene data? Igihe Imana yabwira Abisirayeli mu Kuvayo 12 babage imyagazi y'intama, bafate amaraso bashira ku bishima ryabo, aho marayika azobona amaraso azoharengana, kuko azomenya ko bapfuye. Ariko hatazobona amaraso bazopfa. Hapfuye abantu, ariko ahandi amaraso ni yakingiye abantu. Ni kubera ko amaraso babaze kugira ngo habe equivalence y'igitungwa kiramplasa umuntu. Murabitahura? Igitungwa kiramplasa umuntu. Mwibuke amaraso n'ubuzima bw'umuntu. Iyo Imana ibonye amaraso ntaco biyitwaye kumenya ko ari ay'umuntu canke ari ay'inka, ibona ubuzima bwatanzwe. Kuko mubanze mutahure, inka n'ubuzima bw'iwawe kuko irepresenta ubutunzi bwawe, amafaranga n'ubuzima bwawe kuko burepresenta ubutunzi bwawe. Igihe ufashe inka ukayizana ku gicaniro, my friend, yamenya amaraso, mukaza gusangira n'Imana, Imana ibona ivyo waruhiye. Munanielewa? Ibona ivyo uhahamiye, ibona ivyo wahaye agaciro, ibona ivyo wahaye icubahiro, ingene uvyiyambuye hanze y'inyungu zawe ukabitumirira mu Imana. Reka ndakubwiza ukuri, igihe Aburahamu yabaga inka, automatic imijuru ryaratangaje ngo Aburahamu ntakiriho, yaramaze gutangwa ku gicaniro. Inaco gituma imizimu itaje kurondera Aburahamu, kuko Aburahamu biciye mu nka yari yarapfuye, yari yarahwereye. None imizimu yogenda kurondera umuntu yahwereye, imizimu ijya kurondera umuntu muzima. Ninaco gituma mu buzima bw'ukuraba, iyo tuzanye amafaranga yacu, munyumvirize neza, uyu munsi yo ndiko ndabona jewe abantu bazana ishikana ku gicaniro, mu mbabarire ndarikoresha, si sawa? Iyo ubonye abantu bazana ishikana ku gicaniro, akaza imbere azana ishikanwa risanzwe, riri very simple, sinzi ayo washize mu mbabarire, sivyo bene data? Ugasanga umuntu n'umuntu w'umunyacubahiro nduguyangu, afise amamiliyoni kuri konti, afise amamiliyoni, hama gato usanga arabunza afasha akanoti k'ibihumbi 10 ku kimazi akaza. Nanje nje gushikanira Imana. Normalement iyo Imana iri mu ijuru ntibona iyi envelope, ibona tavi, ibona ubuzima bwawe wazanye ku gicaniro. None ubuzima bwawe buzanye ku gicaniro, eske bungana n'inoti y'ibihumbi 10?
imbaraga zizoproteje amafaranga yawe zihagaze kuri iri shikanwa. Eske zihagaze kuri iri 10,000? Mu yandi majambo, iyo uzanye 10,000 wewe uharugwa mu majana, uri umutunzi w'ibihumbi majana 200, uri umutunzi w'ibihumbi majana 3, uri umutunzi w'ibihumbi majana 8. Iyo Imana iproteja, ishobora guproteja amajana 2. Umviriza, rotire y'imodoka yarashobora kudapfa, ariko iyo haramutse hapfuye ikintu ku modoka hapfa boîte y'imiliyoni 2. Sinzi ko muri ko muranje. Kubera iki? Protection yo ku rwego rw'iwawe niyo ku rwego go hasi. Aburahamu amaze kuza kubaka igicaniro, yafashe ubuzima bwiwe, afata ubutunzi bwiwe, abuzana ku gicaniro, aravuga Mana, ndemeye gupfa, ndemeye kukwimika ngaha, jewe n'ivy'iwanje twabihambye ku gicaniro, twabihaye wewe, pigania maisha yangu sasa. Iyo abazimu bo muri Kanani baza kurondera Aburahamu, baramubura kubera ko Aburahamu yari ku gicaniro, yari yarapfuye. Ivyo duhaye Imana ku gicaniro nivyo dushira ku burinzi bw'ubuzima bwacu ku gicaniro. Ni naco gutuma bene data, hari abantu barinzwe n'igicaniro, shaka baroge ntibarogeka. Kubera iki? Muri monde spirituel baza barapfuye kuko bapfiriye ku gicaniro. Ariko ari abantu baroga bakarogeka kubera ko nta mbaraga zikingira ubuzima bwabo ku gicaniro. Aburahamu yamenye ibanga, yubaka igicaniro. Igicaniro ni ihuriro, ariko ishikanwa ni imbaraga zitunywanisha n'Imana. Imbaraga zitunywanisha n'Imana. Imbaraga zitunywanisha n'Imana. Imbaraga zitunywanisha n'Imana. Igicaniro. Bene da, haleluya, haleluya, haleluya. Hari umuntu ari karanyumva? Shengero, hari umuntu ari karanyumva? Basi mbwira amina gatoyi, haleluya. Reka ndabayeho demonstration y'imbaraga z'igicaniro. Raba, Yesu amaze guhamagara ishengero mu gice ca 5 ca Matayo, kuva mu gice ca 5 gushika mu gice c'7, yari karubaka ico bita structure intérieure y'ubuzima ru Kristo. Kuko yatanguye kubabwira ati mwarumvise ko abakera bavuze ngo ntugasambane. Ivyo gusambana muri ko muravuga ni ivyo hanze, ariko jewe ndashaka kwetablisa ubwami bwanje indani. Uravye umugore wa mugenzi we akamwifuza mu mutima, basambanye nawe hehe mu mutima. Urashobora kudasambana hanze, ariko mu mutima wirirwa urasambana. Mwaravuze, mwarumvise ko babango ntukice, ariko je ndakubwira ngo ni warabunuka mugira ngo ingene gisa wagipfu umaze kwica. Urabona neza ko Yesu ariko arubaka ubwami hehe mu mutima. Ageze mu vye mu rwego rw'igicanduro n'amafinance, acarabwa ati nagira ndabahibanga mutazi, ni mubika ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bidashika n'abasuma badashobora kwimba ngo babutware. Raba rero igitangaza gihari, kuko aho ubutunzi bw'umuntu buba niho n'umutima wiwe uba. Nushobora kubitsa umutima wo mu ijuru, kuko tubitsa umutima mu ijuru igihe amafaranga yacu twayabitse mu ijuru, ariko igihe amafaranga yacu twayabitse mu isi n'imitima yacu iba mu isi. Murabitahuraga bene data? Jewe sindababesha, iyo ubonye umuntu azana amafaranga muri gravity, ni ikimenyetso cerekana ko umutima uri muri gravity. It's very simple. Burya ntuzuvuge ibi bisirimba dutsimba tuzosimba, sija bihambaye. Igihambaye naho umutima wawe uri. Iyo uzanye amafaranga muri gravity, nico cerekana ko uri umwana wa gravity, kuko umutima wawe uri muri gravity. Uyu munsi dusigaye dufise abana ba projet. Kera twari dufise ibiharage vya projet n'ibijumbu vya projet. Uyu munsi turafise n'ivyana vya projet. Icana kiraba muri gravity kikakira ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo papa wanje w'impemu ngo ni Shefa Bushiri, uragahura na Yesu akugirira imbabazi. Ninde? Ni Bushiri. Nta nakuzi, usigaye urererwa kuri internet. Kurerwa ni urwego rwo kunywana, kandi nta bantu banywanira kuri internet, abantu banywanira ku rwego rw'ubuzima. Ugasanga ngo urumva ngo jewe ngo ndi umwana wa Kayanja. Kayanja arakuzi? None ko wicaye muri gravity uri umwana wande? Mu yandi majambo ikivyagwa n'ikirere c'amavuta n'ikikuzi, ikica gitangura kukugaragaza, ucutangura mu buzima bw'iwa ngo harya yigishije ngo yari kuhigisha gutya, ngo harya ngo siko our spiritual father yatwigishije. Ivyana vya projet birakakama hanze, indani ari zero, amajambo menshi gusa. Urabona dadi
muri 10 ans urabona imana yagukoreye bikomeye sawa. Imana ariko arirata yamukoreye bikomeye, ariko ariko ararata ivyo imana yamukoreye, ariko ararata nabi imana yakoresheje muri ivyo bintu. Ikibanza cawe kiri hehe? Yesu aravuga mubike ubutunzi bwanyu hehe? Mubike ubutunzi bwanyu hehe? Muranyemereye nkuri koti ga bene data, kubera yuko hari ahantu nagiye kwigisha ukwiko yabango mwizina rya umenga ikoti nibitsa amavuta mwizina rya Yesu. Nta mwizina rya Yesu ndugu yangu, ikoti tunia kutusaidia kwa heshima zenu. Raba rero ndashaka munkurikire bene data, igicaniro cawe rero abantu rero ndabira mundabe gatoyi. Igicaniro cawe rero raba ahantu abantu benshi bakubitigwa n'Imana batazi. Burya ari abantu bibaza ko babesha twebwe, kumbe babesha Imana kandi Imana itabesheka. Raba rero zana amashikanwa, zana ibigira 10, zana action de grâce. Ndugu yangu uko bwana muzima milionere tuzi sawa, milliardaire tuzi, wowe ugasanga ahataboneka wafasha gasenga imirikawe ni bashize muri envelope. Rumukono rukubwa ira kanoti kadogo. Nguyo umuntu w'Imana, kuko ntawe basanga mu kibanza. Umuntu w'Imana araje, ariko ukibagira yuko ikikuzanye uje gukredita konte yawe. Ntuje gukredita konte y'undi muntu, uje gukredita konte, uje kuveresa muri konte, uje gushira mu butunzi muri konte, uje kwibikira ku gicaniro cawe n'Imana. Ushizeko 5, ejo ikirere kimwe mu c'abadayimoni kikagukubita. Chamara kugukubita my dear friend, ugasanga ukeneye 5 million, ukeneye $5,000 ya intervention, ukacuja imbere y'Imana na ya mistari yawe, Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, rikatarama, Mana yasatuye igitandara kiboneka amazi, ndagusavye umpa $5,000. Urakoze Mana, kumvise ugusenga kwanje. Wasenze Imana ikacibwira Gaburiyeli ati ni wewe mupore mfise ujejwe inkuru nziza, genda ndabire muri konte ya Miburo. Afise mwangahe? Afise konte yangahe? Marayika akaca asobanura, agasohora situation bancaire, akavuga ati je vendredi rosenke yaveresheje 2000. Dimanche ro 23 yatanze dime ya 10,000. Muri matinale 5,000, totale 28,000. Kubita ishenzi n'umusuma. Sheke ya bace bayibroka kubera iki? Nufise amafaranga ahwanye nawe uri kurarotira. Wanyumvise? Nufise amafaranga muri konte ahwanye nawe uri kurasaba. Mu yindi mvugo uri umusuma. Uri umusuma. Raba, ariko nduguyangu hari abantu yabikoze mu ijuru bakavuga ati Mana ndagusavye ume 50,000,000, ejo nyene igitangaza kirakoreka. 50,000,000 akaza kubera iki? Ariyo muri konte yiwawe, ariyo muri konte yiwawe, kubera ko Imana yadushireho igicaniro nk'ahantu duhurira kugira ngo ishikanwa ribe urwego rwo kunywana nayo. Ariko ishikanwa ni urwego ukredita account yawe mu ijuru biciye mu mashikanwa ukora. Ushobora kumbwira ati pasitori, none ivyo bigenda gute? Ndashaka kukubwira, kuko mu ijuru nta marundi akora, mu ijuru nta n'amanyamerika akora, mu ijuru hakora amanyejuru. None reka nitiza akarorero, aba bavukanye banje bavuye hanze, hari amarundi mwazanye, amafaranga ariko arabafasha sejuru yanyu, hari amarundi mwazanye amadolari canke amayero, ariko kugira muronka amarundi vyabanje kugira iki? Mwabanje kuvunja currency y'iki gihugu. Sisabaga bene data, haba ico bita exchange. None uyu munsi ndababaza ikibazo kimwe, iyo ushaka kuronka currency y'ijuru ntiyategeza kuba exchange? Exchange baryara. Erega jewe iyo nje mu rusengero nkagura iyi ventilateur ni exchange nakoze. Erega nafashe ijuru irambwira ati ngurira ventilateur nzokubikira ngaha. None uyu munsi pastor ashatse ko notre sœur amugurira telefone hariye, aramubwira ati ngurira muyi wanyu nzoyaguha. Birabitahurika. None iyo nguze ventilateur mu nzu y'Imana si exchange nakoze? Ndabwira ati papa buragumiza amafaranga anje mu juru yambikira, reka ndakugurire ngaha mwisi.
erega iyo bakuye amafaranga ubutumwa bwiza bukaboneka, ni eshanje ubukoze kugira ngo mwijuru igikorwa cya data gikoregwa mu isi, gikoregwa n'amafaranga y'amarundi, gihesha data ibanga ryo gushira amanyejuru mu ijuru kugira ngo ushobore kuronka ayawe n'inyungu hejuru yayo. Nicho gituma reka ndababwiza ukuri, safari ya kutembea na Mungu sio safari ya santima, ni safari ya principe. Safari ya principe. Raba rero ingene abantu bazi kubikira n'abana babo. Ishikanwa. Bibiri tugira ngo Aburahamu amaze kugira iki? Amaze gushika i Kanani ngo ahubaka igicaniro. Ndabira gatoyi ngo acarunguruza agera mu buraruko hitwa Beteli. Nahubaka igicaniro ngo agenda aratahira. Aburahamu arapfa amaze kuvyara Isaka avyara umwana yitwa Yakobo na Esawu. Yakobo ari umugisha wa Esawu, arahunze agiye kwa Labani. Ageze i Beteli, ntaza amateka Aburahamu yakoreye i Beteli, kuko Aburahamu yubatse igicaniro i Beteli. Aburahamu yarapfuye, igicaniro nticapfuye. Murabitahuraga bene data? Yahuye n'igicaniro se yubaka i Beteli. Aburahamu ntakiriho, ariko igicaniro kiracari i Beteli. Abantu batazi kubakira amateka abana. Aburahamu iyo Yakobo arahunze ageze i Beteli, umwana w'abahungu aravuga ngo reka njyame kuko haracokeye. Ijoro ririnjiye, afata ibuye aragisegura, kubera ko i Beteli hari igicaniro kitigeze gifudika. Imana imanukira kuri ico gicaniro, iza kunywana n'uruvyaro rwa Aburahamu. Kubera ko yubatse hehe? Nta Mana ishobora kuronka aho imanukira itaronse igicaniro. Nta Mana ishobora kuronka aho ivugira itaronse ishikanwa. Imaze kumanuka isanga Yakobo, imwereka icuririzo, imusubiramwe amasezerano yabwiye Aburahamu. Iramubwira ngo iki gihugu nzogiha uruvyaro rwawe, nzoguhezagira, nzoguha umugisha. Isubiramwe amajambo yabwiye Aburahamu, kubera ko Imana ntitanga amasezerano mashasha, ivuvura yaduhaye. Yewe Yakobo amaze kuvyuka aravuga ngo ahantu ni inzu y'Imana. Acafata ryabuye ararihagurutse, arisukako amavuta, ararirobanura, acavuga ngo Mana, ni wabana nanje muri uru rugendo, ukama ivyo kurya n'ivyo nambara, nkazogaruka kwa data ndamahoro, aha nzohubaka inzu yiwawe, kandi mu vyo uzohora urama sinzoreka kuguhama ikigira 10. Munaniyerewa? Mu yindi mvugo, nzokomeza igicaniro canje, hama ndaguhe n'ivyo tuzonywanirako. Bere durashaka ko izina ryawe bari rurangiranwa, komeza igicaniro cawe. Urashaka kuba umuntu adasanzwe, komeza igicaniro cawe. Igicaniro plus ugikomeresha iki? Ihuriro ryawe n'Imana. Ariko imbaraga zikunywanisha n'Imana ni bifadika vyawe. Iyi yashobona ntariko ndihanagura, ico nkura muri iyi yasho nizo mbaraga zimpesha kunywana n'Imana ku gicaniro. Nico gituma abantu ba mbere badashobora gutungana, abantu b'ingumyi. Niyo woraramwo ndaha, abantu b'ingumyi ntibashobora gutunga. Abantu b'ingumyi ntibashobora gukomera, kuko Imana ishaka gukomeza ubuzima bw'iwawe ibanza kujanjagura umutima w'iwawe. Baririmbyi bakunzi banje, reka ndababwira ibanga abantu benshi batazi. Bibiliya ivuga ngo ico umuntu abibanishagira iki? My bishop, zugerageze kuraba mu ishengero, abantu bitanga mu bikorwa vy'Imana, guterura ibintu biremereye, gukubura, kugira iki, uzukora iperereza ntibagwaragurika. Uzi impamvu badakwaragurika? N'abantu bazi kuinvestisa mu Mana inkomezi zabo. Ariko igihe beinvestisa mu Mana imbaraga zabo, batazi kuinvestisa mu Mana amafaranga yabo, barashobora kutagwaragurika, inzara ikabakubita. Nta munsi n'umwe igikorwa dukora Imana ikivunja nk'amafaranga. Imana idusubiza karite y'ico twatanze. Ibi ndakubwije ukuri. Nico gituma ntuzuvuge ngo iyi Imana sindakubeshe, uyihaye ingabire. Muhungu mwiza, Imana iguha umugisha, baturirimbiye neza, turafashwa. Byananiye guhaguruka gutazira, ariko ibwina mu mutima ndeko ndumva presence y'Imana mu rwego rwo hejuru. Ariko nagira ndakubwire, ntubona ukomeje guha Imana iyo ngabire yawe, nturihishe, ntukore nk'ivyo abandi ariko barakora. Urazi ikintu ca mbere uzokunguka amavuta n'igikundiro.
Ibi ndakubwiye n'ukuri. Ariko mu rwego rw'amafaranga, kama haujitolewi kipesa, ubu umuntu ashikanira Imana yubaka igicaniro, inzara irashobora kuzogukubita kandi ufise amavuta. Kubera iki? Haleluya, haleluya, haleluya. Hari umuntu ariko aranyumva? Murashaka gutahura impamvu? Amafaranga ni imbuto ibibwa, umuntu akimbura imbuto yongerekanijwe mu byo yatanze. Amafaranga ntituyasengera kugira ngo aze, amafaranga turayabiba kugira ngo tuyimbure. Hari umuntu ashaka kunyumva? Amafaranga ntituyasengera. Iyo amafaranga twari kuba tuyasengera abarokore, twari kuba turaba miliyarderi. Miliyarderi, miliyarderi. Imisozi yose n'inzuzi twasengeyemo ntizirazana amafaranga, ariko zazanye inkomezi z'umwuka. Abarokore asenga agira icyo bita za patos. Ngira Jackson aza gutahura patos ko zavuye mu Rwanda. Haleluya. Izi bazita patos. Ndumvima. Izi bazita patos. Umurokore yadwebere mu masengesho agira patos nyinshi, ariko umurokore atazi kubiba agira patos n'ivumbi mu mufuko. Igiceri kiraguhunga. Hari umuntu ashaka gutahura icyo niko ndavuga? Amafaranga arabibwa ntasengegwa. Ni nacyo gituma igihe utimenyereje kubiba amafaranga bizokugura kwimbura amafaranga. Jewe ndashaka kuguha ibintu bibiri turangize. Ndashaka umuntu ari nzinguriye Yohane 3:16. Mukunzi wanje nyarukiriza. Yohane 3:16 ndakwibira ibanga rihambaye. Mu rwego rw'ubutunzi urakeneye kugira vino nshasha. Mu rwego rw'ubutunzi mwahageze 3:16, kuko urukundo Imana yakunze bari mu isi ariko rwatumye igira iki? Ndashaka usura inyahano igize iki bene data? Itanga. Gutanga bisigura kubiba. Kuko urukundo Imana yakunze bari rwatumye igira iki? Hoya hindura ibiba. Rwatumye igira iki? Umwana wayo. Kugeza ngaho ni sawa? Urukundo Imana yakunze bari mu isi rwatumye igira iki? Sawa. Banza kwanza mutahure ibanga ryo kubiba ryatanguranywe n'Imana Data. Imana Data niyo yahishuriye ibanga ryo kubiba imbere ko abantu babitahura. Yohana 1:12. Yohana 1:12. Nyarukiriza mukunzi wanje. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo kugira iki? Baracara umwana canke n'abana. Baramaze kwimultiplier ne baramultiplier. Ubwa mbere turabona Imana yatanze yabivye umwana, ariko abakiriye umwana bacitse abana. Mu yandi majambo, imbuto Imana yabivye yatumye Imana ironka abana benshi bavuye mu mbuto imwe Imana yabivye. Imana yungutse abana kubera ko yabivye umwana. Ingorane si ivy'Imana ifise n'ivyo idafise. Ingorane n'uburyo watira ivy'Imana ifise, n'uburyo ukwega ivy'Imana ifise. Imana ikintu cambere izi principe yo kubiba. Izi principe yo kubiba. Ndashaka tuje muri biradukomeze. Ndashaka tuje muri Genèse 22. Fasha mukunzi wanje. Tangura 2:2. Uri kurateba mukunzi wanje. Itanguriro 22 ku murongo wanyu mwambere haba. Hanyuma y'ivyo Imana igeze Aburahamu iramuhamagara ati Aburahamu arita batisabwe bandanya komeza nshuti yanyu. Iramubwira ati ndajana umwana wawe. Umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene uje mu gihugu c'Imoriya umutangire ko ikimazi cyo koswa ku musozi Moriya. Jabuka cyane ku murongo wa 15. Mwamaze kubona ico Imana imaze gusaba nde? Aburahamu. 15. Ndashaka tujane bakunzi banje.
Aburahamu aramaze gutanga Isaka. Isaka agiye gupfa, Imana irambwira ati sigaho, raba ku ruhande abona intama iramparasa, loi de l'équivalence. Muravyibuka? Imana izana intama mu gishingo candi. Aha Imana umunsi izongarukana ngaha, nzobigisha iyi loi de l'équivalence, ingene duproteja abana bacu bakazorinda bapfa ari bihangange mwisi, kubera ko twaramprashije ubuzima bwabo mwisi, kubera ko twubakiye ubuzima bwabo ku gicaniro gihambaye. Loi de l'équivalence abantu benshi batazi. Abantu benshi ntibazi gutangira amashikanwa abana babo. Abantu benshi ntibazi kwica ibimazi bigapfa kugira ngo abana babo babeho. Ntavyo bazi. Abakristo turi mu mpemu gusa, ariko imbuto nayo tuzi. Raba rero Isaka mu maso y'Imana amaze gupfa. Kuba Imana yatanze intama sivyo bisigura ko Isaka atapfuye. Isaka mu mutwe wa Aburahamu yarapfuye. Raba ku murongo wa 14 rero, maze umumarayika uhoraho ari mu ijuru. Marayika uhoraho, ahantu hose uzosoma handitse marayika uhoraho, ni Yesu avant l'incarnation. Ni Yesu imbere ko aza mu mubiri. Kuko igitandukanye marayika n'abandi uyarasengwa, ariko abandi ntibemera gusengwa. Marayika uhoraho, maze umumarayika ari mu ijuru atarongera arahamagara Aburahamu, komeza ati ndirahiye ni kuora hagize kuko zivyo ntiwanyima iki ga bene data. Surinya ntiwanyima kandi ari iki. Komeza eka mbere no kuguhumugisha nzogira iki. Kandi nzogira iki. Ndashaka musoma hano, kandi nzogira iki. Nzogwiza iki. Rugira iki. Guma hano nyene. Aburahamu yari yahaye Imana iki. Isaka bamwita iki? Uruvyaro rwe rwa mbere. Imana yagwijije iki? Eka no kuguhezagira nzogira iki. Kuko umugisha wanje uhagaze he, nzogwiza uruvyaro rwawe. Kubera ko wampaye imbuto y'uruvyaro, nanje nzogwiza uruvyaro rwawe rube rwinshi rungane n'umusenyi wo ku kiyaga n'inyenyeri zo kwijuru. Kubera iki? Ruzova muri urwo ruvyaro wampaye. Iyo Aburahamu Imana yari kumusaba inka, yari kuvuga iki? Nzogwiza amasho yawe. Iyo Aburahamu Imana yari kumusaba amafaranga, yari kumubwira ngo nzogwiza amafaranga yawe. Iyo Aburahamu yari gutanga intama, yari kumubwira ngo nzogwiza intama zawe. Ariko kubera ko yatanze uruvyaro, yamubwiye ngo nzomultiplia uruvyaro rwawe, nzomultiplia ico wampaye caguke gishike kure. Nico gituma reka ndababwiza ukuri, amafaranga mwisi y'impwemu yitwa imbuto. Amafaranga mwisi y'impwemu yica imbuto. Nico gituma ni washaka kuba umuntu ahambaye mu rwego rw'amafaranga, emera kurekura amafaranga. Tuje muri Luka. Tuje muri Luka. Numve amina muri kino kibanza. Ndashaka tuje muri Luka mukunzi wanje. Luka 6:37. Uri kurantevya mukunzi wanje kandi umwanya wanje uraheze. Byanse ndakoresha gwanje. Oya. Hamaze kuza. Shengero muri ko murahabonaga bene data. Ndashaka turabe. Kandi ntimugahanyure mu mitima yanyu namwe mukazogira iki? Ni imbuto si imbuto. Kandi ntimugatsindisha namwe mukazogira iki? Mubohore namwe muzobohorwa. Mutange namwe muzogira iki? Yesu n'umugabo w'umuhanga yavuze ngo ntimugahinyure namwe mutazogira iki? Iyo uri umuntu uhinyura abantu, ubura uremye imbuto yo guhinyurwa muri kazoza. Iyo uri umuntu uponda abantu, uri kurizamurira imbuto yo kuzopondwa muri kazoza. Iyo uri umuntu ushira abantu hasi, uri kurazamura imbuto yo kuzoshigwa hasi. Kuko ruwa yibiba niyimbura izokwamaho kugeza Yesu agarutse. Raba rero mutange namwe muzogira iki? Mutange namwe muzogira. Komeza duga nituraheza. Raba rero ingero nziza mezire, si sawa? Itsindagiye, inyingishe, isesekaye, niyo bazobaha muco muteze, kuko ingero mugeramo ariyo muzosubirizwamo namwe. Komeza gatoya.
garukiriza ngaho, kura hano subiza aho twari tuvuye. Ingero nziza itsindagiye, inyingishije, isesekaye niyo bazoba muco muteze. Kuko ico ingero mugeramo ariyo namwe muzosubirizamwo namwe. Bisigura iki? Mwari muzi neza iyo Bibiri ivuga mesure ibivuze iki? Nimuntize amazi yanje, urakoze mukozi w'Imana. Ubwa mbere mbanze ndayamwe ko nari nasaraye. Mwese murabarundi? Ndashaka gukoresha ikirundi kugira mutahurire ijambo. Iyo umuntu agiye gukwa mu mico y'ikirundi atwara ibiseke. Ibiseke, inkangara. Iyo uri umunyagihanga himbuka umuceri, ugatondeka ibiseke 10 vy'ibiro 5 ubutwaye 25 10 ubutwaye 50 kilo. Murabitahura? Sawa. Ariko mu mico y'ikirundi tatitutse atari uyu munsi, ahantu ugiye gukwa nabo bategerezwa gutegura ivyo basubiza mu biseke vyawe. Iyo ari igisagara canke igicebe biburamwo ibiharage, nabo baca bategura ibiharage. Iyumvire rero, nyenurugo waje gukwamwo yaronse umwimbu cane, acategura ibiri 100 aza kuguha agusubirije mu biseke wazanye. Hama na wewe uje gukwa ucuzana ibiro 50. Hama ucuvuga ngo yemwe muraduha, yemwe muraduha. Tubaha mu byo mwagize iki? Umugisha ni wowe uwizaniye. Yemwe muraduha, muraduha. Barashitse bateruye ibiseke bipima 50 kilo, baciye bagenda muri stoke, baciye babwira ngo muce mubasubirizamwo vya biseke nyene vyuzure. Wazanye 50 bakaba bafise 100 kilo, baraza kugwa 100 kilo, bapimisha iki? Ingero nziza intsindagiye, inyingishe, isesekaye niyo bazobaha muco muteze, kuko ingero mugeramo ariyo muzosubirizwamwo na. It's mean mezire utangamwo niyo mezire Imana iguhezagira, kuko ikigaragara urwego rwawe nivyo utanga. Aha rero abantu benshi barapfuye mu nyonga z'Imana. Mumbabarire, jewe sindi umuntu mvuga ibiryoshe kugira ngo abantu bankunde, kandi no mprovyumbe. Sha jewe n'umungeranye rabize, sindi umusezi. Turakundana dusangiye kamere mere, arabizi. Ico gituma niteguye kukubwira ukuri ndagusature hama ngende. Waruzi impamvu uyu munsi abantu benshi mu rusengero abakene? Mwisi sanzwe bazwi nk'aba milliardaire, ariko mwisi y'impwembo bazi nk'abatindi. Kubera iki? Ico uzanye nico gihishura nivo yawe mu nyonga z'Imana. Ivyo uzana nivyo bihishura revo yawe. Hari abantu isi izi nk'aba milliardaire, ariko inyonga z'Imana ibazi nk'aba mayibobo. Kandi n'Imana mu kukuzigama ntizozana abamarayika bazigamba ama milliardaire, izozana abamarayika bacungera imbobo. Kubera iki? Igihe uje mu rusengero ugatanga 5,000, mu nyonga z'Imana birevera kuri revo ya 5,000, kubera yuko ico uzanye nico gihishura urwego rwawe. Muramuzi ko ari abantu bazi kuba ku rwego mu isi y'impwemu. Ugasanga umuntu ahembwa 500,000, ariko atamusi n'umuzomubona azanye 10 ya 50,000, kubera ko mu rwego rw'impwemu arashaka kuboneka nk'umumareshal. Ugasanga atanga 50,000. Sasa 50,000 ni 10 zitanga ba 1 million, ariko we acecetse aravuga ati Mana Jesse merita kuhembwa 500,000, je merita guhembwa 1 million 500. Nico gituma nazanye 10 ya 50,000. Ijuru rimuzi ku rwego rwa 1 million 500.
wari uzi ko ari abantu ngabo badafite amafaranga menshi ariko yahize umuhigo ati jewe sinzopfa nshikanya amafaranga ari munsi ya 10,000. Jewe sinzopfa nshikanya amafaranga ari munsi ya 50,000. Nuhave baza ngo uri kuribwa n'ugwego wahagurukije mu kirere c'imwema ushaka kuzamurira ko amateka y'ubuzima bw'iwawe, kuko ico dutanga nico guhishura ivyo tuzokwakira. Abana biwanje mvyara mu maraso baramaze kumbwira ngo papa, I deserve amafaranga y'amadolari. I must. Ntegerezwa. Arashobora kuronka amafaranga akagenda kuri marché noir akavunja kugira ngo aronke amadolari. Mukobwa wanje wa mbere afite 20 ans ariko aramaze gushika ku rwego rwo gutangira Imana 1 million. 1 million. Aramaze gwera ku rwego gutangira Imana amadolari akagenda akavunja mutu business dusanzwe akora akagenda akavunja, yamara kuvunja akazana amadolari ngo papa naje kugushikanira amadolari kubera ko I deserve, ndamerita amadolari mu buzima bw'iwanje. Yambwiye ati papa kuri anniversaire yanje nta kindi ndagusavye, ndakenera amadolari amarundi ntayo nshaka. Tebati wabaye seriye mukobwa ateko. Hama cambwira amadolari amaze kuronka mu buzima bwe yiko. Hama nanje ku munsi wa anniversaire cangena ndamuha amadolari amaze kuronka ndengeje ko na yandi. Ariko kugira ngo umutima ubinyemeze ndamuha amadolari ni kubera ko yakreye ugwego rw'amadolari akumva ko amerita amadolari. Bene abo ndabagutuye muri Kazoza akazohereza ngaha mu Burundi ndakurahiye. None mu Burundi bakorera amadolari. Yaramaze kubaka ugwego rwo mu isi y'imwemu azwi nk'umuntu atunza amadolari. Imana ishimwe cyane gose. Nico gituma bene data ivyo duha Imana nivyo bihishura kapasite yacu, ni navyo bihishura ivyo tumerita, ni navyo bihishura ivyo dukeneye, ni navyo bihishura ugwego rwacu. Ariko ibi bintu by'ubuzima ndugu yangu byo gushaka kuba ndengane mukizawe wumva konganya ukonganya ugendera muba amina nanu automatic mucurira uko namacunga aca gukurikira nibirarane. Ndashaka mutahure kino kintu. Burya reka ndababwiza ukuri. Aya masengesho abanesha vango komba spirituelle. Ndanse ubukene mu izina rya Yesu. Satani na sataniya nimwemu z'ubukene ndabarungitse kuzimu. Oya suko bagwanya imwemu y'ubukene. Ushaka kugwanya imwemu y'ubukene tangurira mu by'uronka. Vuga ati jewe sinzopfa nsubiye kugikigira 10. Jewe sinzoza mu nzu y'Imana imbokoboko. Jewe bazoma n'amafaranga ya bisi nemere ndahakinagize n'amaguru. Ariko ninaza mu nzu y'Imana ndonka ico gushikana kuko igicaniro canje gitegereza kwamana umuriro waka n'inkwi zaka n'ikimazi kimesha kunywana n'Imana. Umuntu adafite ishashikanira Imana ni kiziga conyene. Ikiziga conyene nico kidafite cyo gishikanira Imana. Ariko uyu munsi uzasanga nawe karafina mu buzima ikibire ikinyamuji ukunakura maisha yako. Hamukaje ngaho gasenga Mana ungirira ubuntu umugabo w'umutunzi w'umugwiza tunga. Abagwiza tunga baramenyana. Eske mu kirere kimwe mu mugwiza tunga? Abagwiza tunga baramenyana. Erega urashobora kuba udafite itunga ryinshi ariko kugicanira bakoze nk'umugwiza tunga. Bivana n'ubushobozi bwo kubiba ubuzima bw'iwawe. Mana urabona ndakeneye umugabo w'umudiaspora. Sawa irabafise ntabifise. Ikigaragaza ko umerita ubudiaspora ushaka amadolari umaze gutanga ngahe. Kugwanya imwemu y'ubukene bitangurira mu kugwanya imwemu ya mamo. Umudayimoni abadayimoni bose usomye Bibiliya barashobora kwirukanwa n'amasengesho, ariko hari umudayimoni ajejwe amafinance muri monde diabolique yitwa mamo. Uyo ntirukanwa n'amasengesho, yirukanwa no kuba umwizigwa amashikanwa mu bigira 10 mu bishimo no gushigikira ubwami bw'Imana. Abo bantu bamaze guhagarara mu rwego rw'ugo imwemu y'ubukene ntibaturukira. Bibiliya kivuga ngo uvomera abandi nabazogira iki?
uri kuravomera none. The problem is abantu benshi dufise amasengesho ko nta mbuto dufise. Ndabashingira intahe ndangize. Jewe ndazi umuntu umwana w'umuhungu wa 4 mu muryango w'abana ndwi. Hari iwacu mu Cibitoke. Hari umudamu yari umugwiza atunga muto mu rwego rwo hagati acuruza mu Kinama. Hama ishengero ryabo rigera mu rwego rwo kubaka. Hama nyina arahaguruka ari umudamu adandaza mu isoko mu Kinama, aravuga ngo ivyuma byose bizoja kuri urusengero je ndemeye kubitanga. Wa mama aratanga vya vyuma, urusengero rurubakwa ruruzura, bararusengera, barusengeyemo imyaka 2, wa mudamu agwara gihuti huti abarapfuye. Umunsi yapfiriye muhira, umwana wa 4 aronhishurirwa, akogwa ku mutima yumva aranse urupfu rwa nyina. Aravuga ngo mama yari umukozi w'Imana, sinumva ingene Imana yontwara umuntu wayo mama wane, kandi bigabo n'ibigore vy'ibinyavyaha muri iki gisagara bihari. Umwana barafukanye na hariya, ararindira acagenda ku rusengero rwa rundi asanga haruguruye, nta muntu yigeze avugana nawe, acagenda afata ku nkingi imwe zigize za nkingi z'urusengero. Aravuga ati Mana ya Isaka ya Aburahamu, Mana numvise mama avuga yakoreye, woba wibuka ko ari mama yakubakira runo rusengero abantu bakaba ariko baraza bagakizwa? Woba wibuka yuko izi nkingi ari mama yazihagaritse muri urusengero, urusengero kaba gwitwa izina ryawe? Ni gute wo kubahuka ukantwara mama wibagiye imirimo yiwe? Ati ni ibintu bibiri rero, uransubiza mama canke uremera ko urusengero rurandugwa rukamangane. Ndashaka mama wanje. Erega Imana iravuga ngo nimba ufise urubanza ngo tuburane. Ngo tuburane. Wa mwana guma y'amasata atarabada, I'm serious. I'm serious. Urusengero ruri bubamoke nimba utari Imana. Imana iramubwira ati taha mwana. Agiye muhira asanga mama arasamuye, mama aragaruka mu buzima. Kubera iki? Imbaraga zishikanwa yabivye mu buzima bwe. Iyo ni nkuru itari muri Bibiliya, ariko Hezekiya yakijwe niki? Yibukije Imana imirimo, imbuto ziwe. My dear friend, protokole muri hano abaririmbyi, protokole indirimbo si imbuto. Imbuto ya mbere n'amafaranga mu bwami bw'Imana. Cyo gituma abantu b'abapagani batazi iyo bariko baragenda yuko barava, uyu munsi bahagurutse gukritika amafaranga ngo bariko baratungisha abapasitori. Nta muntu numwe ashobora gutungisha pasitori, umuntu aritungisha ku giti ciwe. Ni naco gituma ashaka ko ugira revolte mu buzima bw'iwawe. Imbuto, igicaniro kituzanira imbaraga z'umukuza mushasha. Umukuza mushasha ni imbaraga ziduhesha kwihana ahantu hose twahemukiye Imana mu rwego rw'ubutunzi. Hama tugafata ingingo mu buzima bwacu yo kwezwa no gutunganya, tukaba bizigigwa, tukubaka urufatiro Imana igiye kubaka ku iby'ubutunzi mu rwego rukomeye cyane gose. Gravity. Mwaragendewe n'Imana kugira ngo mukosore amakosa mwakoze. Muri intango y'imyaka 10 murashaka gutungishwa n'Imana, kandi Imana iri biteguye kubatungisha. Ariko Imana izotungisha abantu bafise umutima bamenyerejwe kubiba, bagahagarara n'Imana, bagakosora amakosa bakoze mu buzima bwabo. Gukorera Imana nturi kurakorera pasitori, uri kurakorera ubuzima bwawe n'uruvyaro rw'iwawe. Gutangira Imana nturi kuratangira iyi nyubako n'uyu mupasitori, uri gutangira ubuzima bw'iwawe kugeza ku ruvyaro rw'iwawe. Kuko kugeza ku ruvyaro rw'iwawe bazorya imbuto zawe wabivye. Ariko igihe Imana iravye mu kigega igasanga ni 0, birashobora gutinza amasengesho y'iwawe. Je mu buzima ndavyibuka nkitangura ministry, nari mfise imodoka bwoko bwa Subaru. Nibaza ko ari je natanguye gutunga Subaru muri iki gisagara ca Bujumbura. Nari ndayiguriye umudamu witwa Christine ya Bingozi. Modoka ndayitunga nyene muri ministry umwanya wa mbere, irankundira. Hageze hagati ministry imaze imyaka 2, Imana irambwira ngo gurisha iyo modoka, ngurira ivyuma. Byari bigoye. Madame arambwira ati imodoka nayikunda, nayimenyereye, wonyemerera je nkafata credit muri banke nkayigura. Ntambwe ati it's fine. Aragenda afata credit agura ya modoka, tugura ivyuma, ngenda mu Buganda ngura ivyuma. Inyuma yaho ntwave bebaza ko Imana yaciye impezagira vyihuta. Oya, nagiye n'amaguru imyaka 3 n'igice mu muji n'amaguru, mukozi w'Imana, kandi byara amahoro. Hama imyaka 3 n'igice ikwiye, ndashaka muvyumvirize kino kintu.
umunsi umwe haza abagabo babiri muhira, umwe yari umupatro afise amabisi atwara abana bo kw'ishure rya ba madame, ari kumwe n'umugenzi wo mu komisiyoneri akorera kuri King Star mu vy'amamodoka, niwe twari tuzi nanye, ariko uwo mu boss ntawe narinzi. Hama turiko turafungura, ndamubaza, ndamubwira wa mutipa ati mbega RAV4 ancien modèle igugwa ngahe? Kuko niyo numva shaka. Hama carambwira ati muri iyo myaka c'était en 2013, ati nka 12 millions gushika kuri 15 millions woyironka. Canambwira ati sawa, Imana niyampezagira nzokubwira. Turabana turajya ubugari, ndabasezera, ndabatura kumugisha barataha. Saa 2 y'ijoro canakira telefone ya wa mugwiza atunga wa mabisi bagendanye na wa mukomisiyoneri. Acarambwira ati jewe nitwa naka na naka, ni wa muntu yari kumwe na wa muntu w'umukomisiyoneri w'amamodoka, ngo umwanya twamaze tuganira umutima wanje winjiranye n'uwi wawe, ngo nca numva ya modoka ukeneye nshasha ihagaze neza iparitse mu rupango, siniyo ntwara, nkundira ejo mu gitondo nzoza kugutora muhira ndagutware kuri iyo modoka, niwayishima ucu yitwara, jewe uzomdiha 6 millions, ayandi yose ndayaguhaye nk'ingabiri, kandi ayo mafaranga uzogenda urayandiha uko ubishaka mu myaka bizofata. Saa 2 mu gitondo yaraje, mbonye ya modoka asangana umutonore, ca turagenda akora vidage, ahindura udupiese twapfuye, acarambwira ngo umukozi w'Imana, umugisha w'Imana ujane nawe. Ya modoka nayo murisha imyaka 3, kuko urumva ko nari Rodi Bari kwa Makiri. Umuriyoni kuri konte majana 2, mejeje ndamushira amabordero, arambwira atakubisahabu ni kwanisha bisahabu. Ndonka imodoka nziza, ariko kubera iki? Hari umunsi nanje nabivye mu nyonga z'Imana. Uyu munsi rero nukuri kibazo cy'amace imodoka ntikikiri kibazo, noyigurira mu mwanya ndayishakiyeko. Ibi ndababwiye ndi imbere y'Imana, noyigurira mu mwanya ndayishakiyeko. Sishobora gusenga ngo nguri imodoka. Iryo sengesho ryaraheze, kuko nizo ngenderamo uyu munsi, uko biri kose zirisununuye gahoro. Kubera iki? Hari imbuto nabivye mu buzima bw'iwanyu. Conclusion rero, ico uhaye Imana nico bawisigarije. Umwami Imana bagirire neza. Kari mu mushumba.